Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahijije kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Ngiri ijoro ribi mu gihugu cacu c'u Burundi, ibintu birahejije gukomera cyane ndababwira ukuri. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe kumviriza ibiganiro vyacu n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri iri genekerezo tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejije kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wajije gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora. Aka niko karyo ndagusoma no munsi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazojyana nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Aka kanya amakuru adahumuriza adushikiye biravugwa ko hari itegeko ritanzwe n'umujenerale ataramenyekana harongetse abasirikare ku kibuga c'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ayo makuru ariko aronganira amakuru yarahejeje kudushikira mu mwanya waheze bivugwa ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye kugandagurwa. Ni nyuma yuko hateguwe umugambi wa kudeta mu gihugu c'u Burundi, vyose bikaba bihejeje gukorwa n'abajenerale mu gihugu c'u Burundi. Abajenerale baba bahejeje kwibonekeza muri uyu mugambi w'ubugambanyi baba barabaye. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Biravugwa ko hari abajenerale bari mu murwi mushasha wa RAB, vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Bo bari bo barungitse abasirikare ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Hari abandi basirikare barungitswe ku kibuga c'indege I Bujumbura. Biravugwa ko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu yoba ari mu mazi abira nyuma yuko hariko harategurwa ibijanye n'umugambi wa kudeta. Vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Nayo andi makuru avurwa mu gihugu c'u Burundi ku itegeko ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba nakizigenza mu rwego rw'umutekano rw'ucengera kwivuna umwansi bw'u Burundi. Lieutenant Colonel Ndayishimiye Jean Baptiste arafuswe mu rwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi. Kuri ubu ngubu bibaye nyuma yuko amakuru akomeye cyane akekwa ko ivyaha bitandukanye no kuba nawe yo bari mu mugambi ukomeye cyane kubateguye kurungika abasirikare ku kirimba c'umukuru w'igihugu n'abandi barungitswe ku kibuga c'indege. Ibi vyose bikaba vyabaye umukuru w'igihugu adafise amakuru y'ibijanye n'aba basirikare. Andi makuru adushikiye ni nyuma yuko abasirikare b'u Burundi batanguye gutabaza. Abo ni abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, bariko baraca mu bintu bitoroshe cyane nyuma yuko boba baragurishijwe. Abategetsi b'u Burundi biravugwa ko boba bihishe inyuma y'umugambi wo kugurisha abene gihugu bakaja kugandagurirwa muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, aho abo basirikare b'u Burundi bariko barakorana n'insoresore bita abawazarendo. Muri Kongo abasoda b'u Burundi bari mu nkambi zitandukanye nk'uko bibandanya bidushikira. Abasoda b'u Burundi bari mu mirwi ibiri. Hariho abasoda bariho kubw'amasezerano yabaye hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Abo bagizwe n'ingabo za Tafoko. Kuri ubu ngubu abo bagizwe n'amabatayo none 5. Aya makuru yacu akomeye cyane ahijije kudushikira. Ninde yoba yihishe inyuma y'umugambi ukomeye cyane wo gutegura kugandagura umukuru w'igihugu? Ni gute abasirikare b'u Burundi barungitswe ku kibuga c'indege I Bujumbura? Vyose turaza kugaruka ko tubibashitsa ko amakuru akomeye cyane ahijije kudushikira. Hari abamenyesha amakuru barungitswe ku kibuga c'indege I Bujumbura. Bo bahejeje gutangaza iki? Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu mubandanya mukurikira kuri imbonesha kure yacu ya Burundi News TV. Reka dutangurire ku majambo akomeye cyane umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ahejeje gushikiriza. Sinari bwabone ahantu ngenda nkabonana n'abategetsi batandukanye bo ku isi nkabura umwe ashobora gutora kanenge yohanura u Burundi n'ubwa mbere. Njango naho naje n'abaniyotsa ntaka turaza kumutsanya bashaho duhurirana naka nkaza numva ciyavuga ngo positive jewe nariyumvira
muribuka tugiye gutabara bikongo amajambo yavugwa navuga ntigashika miliyoni bashaca bambwira ibijambo bitanyaye nza numva mbwiye ngo votre présence en RDC est très positive gutyo nyene uko nyene ati kuva mushitseyo haciye haba impore ituze nta kintu na kimwe cyasubiye kubayo ati biriko biba muri Nord Kivu ati ce n'est pas votre problème uko nyene turabizi ugahura mpura na Union Européenne ati bimeze neza cyane n'ubu felicito aho mugejeje ibintu ngo mbere ngo navya bihano individuel ngo hasigaye ko tugira inama ya nyuma twemeza byarahejeje gusinga ambwirwa yambwiye ati umwe wenyene atacibuka izina niwe wenyene ntayibuka izina giwe usanga ari kinyarire tutazi natwebwe urumva ugahura n'ibihugu hamwe ubona abantu bose bagucambirwa guhura n'abagwizatunga ba Amerika mwe mwari bwabone ngaha abagwizatunga ba Amerika ngahamagara inama jewe ninda nindesho mvuye mu Burundi mu gihugu kitanazwe baraba kuri Google ngo giherereye hehe ngatumira inama abagwizatunga ba Amerika bakaza sari kuzura bose bakeneye kumviriza ingene bozana imitahe yabo mu Burundi aho rero umwe wese agacashaka kugenda asavye umubonano gose kavuga none ko twahejeje inama ko bagwa basaye imibonano ngo reka hari n'abashaka gafoto muri kumwe uce wumva n'ibintu byantangaje cyane ukaraba ingene ingorane yari dutuntuje y'igitoro kumbe agira amageragezwa nta gitoro cyari gikenye kajya nakajedi Imana yagize nakajedi Imana yagize muri urwo rugendo turimo guterambere Imana irashobora kwigirisha ngo reka ndabarabe ntimwibuka Yesu avutse ashitse kwa Simeho ahejeje kumugaragura neza akamwita izina aravuga ngo wa mwana we ngo uri gitangaza ngo kandi ngo abantu benshi bazokwandura ko ngo ariko uzotuma ivyiyumviro vya benshi bimenyekana siko vyanditse Yesu ko azotuma ivyiyumviro vya benshi bimenyekana kajya kajede yagize Imana na kantu yagize kugira ivyiyumviro vya benshi bimenyekane none mwaciye mumenyekana atumvikana ukuri twaciye tukumenya we tworonka ikitoro aho twese twogize umunsi mukuru hagacaba barira uriza rero ntacamenyekana numva iryo geragezwa ntuze igitoro kirabonetse hagaca buburira uwo mugesera ninde akizanye ninde hajye ivyiyumviro vya benshi vyaciye bija habona vyigaragaza iyo ako kajede kataba ninde ari kumenya kari mu mutima w'umuntu hajya genda abwije ukuri hajya ni kwakunda amazi Imana yareka bakayabura kugira baparanganye Imana igacivuga iti ndayazanye akavuga baturugano raruhisha karabaye bya bigabo byaca bigira kudeta byakoraye na datani ati no kwera rumva Imana irareka kugira ngo nijya nagiye kuvyumva nasubiyemo ndasoma neza nico tuba Bibiliya uyisomye rimwe ntuzuvuye ngo uramenye ibirimo Bibiliya bisaba ko umuyisubiramwo niho umenya neza ibirimo Imana hariho shortcut inzira hagufi biranditse muri Bibiliya yarabajanye icyavuga ati aba bantu ndabazi bohirahira bakagenda bajye ba Filisitiya baza kugwana baca bose bagira ropri bagaruka mu Misiri kuko ndabazi ko badadara igikano reka ahubwo baza mugaruke mu maso ya Farawo kugira Farawo niyo babona nawe aca konga ndamukonga ataza umutima aca bakurikira hanyuma nzoca ndabicira mu kiyaga bo bajabuke gutyo n'abanyamisiri bazokwemera ko ari jewe ndi Imana murumvuge n'Imana ireka ibintu bikaba kugira ngo yerekane ikintu hagira uzovuga ayo tuntu twose ruzaturabona tugaragazwa dutoyi nkaburya turi muri bijya dufate basi abo twagendanye ahantu hari aho
eka n'abandi bagumye banga bari ngaha nta kintu mwahora mwumva ngo abazungu bo kwa Nyangoma. Burya hajya twariyumviriye abazungu bo kwa Nyangoma, umuntu wese yataye umutwe yarigeze yumvira igihe twitwa abazungu bo kwa Nyangoma kwashi yatumaze. Burya twaravyiyumviriye ngo duce tuvuga tuti kubura igitoro n'ikindi aho twabuze irya hoho gushika aho twera twese tuba abazungu bakavuga abazungu bo kwa Nyangoma mu mamedia ntivyabaye. Je ndibuka hariho abagwaye kwashi gushikaho yanda muravye umwe muri bo kabona nikigatanya ubu rero nyakiga kirutana staze barare urugate niko ruratambuka ndaruraba. Ico gihe ndibuka urabona ikoti rya gikostime wamenga niryo koti rirerire. Iyo baduteye harateye igihe bace bacana umucanwa ngo abasoda ba leta bahabone aho bari kugira baze kubica. Ugacura buno munsi arashitse rero ngo abuza gatoro ijuru rirakorotse igihugu nigishaye isanzare na neva n'umugesera yananiwe ukamuraba uwo muntu kandi yaranditse kuri rezo sosio nyawaye yaranditse ibi byagaragaje benshi cyaragaragaje n'urugatanya muga nkibuka igihe yaragwaye kwashi bavuga ngo bagaturira umwotsi nabo basoda ba leta bakanka kuhabona bagaca biyankira nabo bacanye ngo bababone kugira babakure ku isi mugubuza gatoro gatoyi fye uribagiye jere hajya ndimva ariko burya nk'abavuga ngo abene gihugu bace bagumuka imodoka wigendesha he weho ntucishira muhira. Hari umunsi bambwiye ngo bagira bagumuke ntimuvuze ngo umuntu yagenda n'imodoka agira agende n'amaguru ni vyiza cyane birasubiza ku buzutu. None bambwiye ngo abantu bagira bagumuke ngo baje mwibarabara kandi uwo muntu namubajije ko nyene vrema je rero kubera sinigera mpamuka mu buzima bwanje sanabaza nti donc abagenda n'imodoka bagira bagende n'amaguru c'est bien abagenda n'amaguru nawe bica bigenda gute? Iyo utazi iyo uva ntumenya aho uri, iyo utamenya aho uri ntumenya iyo uja, kandi rero kubera utazi iyo uja ntucegwa. Bisigura ko iyo umaze kumenya kahise kawe ucumenya imitego abasokuru baciyemwo ukamenya n'ingene yitegura. Bisigura ko izi ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD zitwara igihugu no munsi batazi kahise bizobagora ko batwara igihugu neza. Muti kubera iki? Imitego igihugu cyagiye kiracamwo y'amacakubiri, imitego y'ibihugu turwana twagiye turagwana igihugu Burundi, imitego ifatiye ku butunzi utayimenye ntutunganye igihugu no munsi. Hama ntushobora kucereka inzira kizoba kifise nkuko umukuru w'igihugu avuga ngo mu myaka y'2040 ntushobora kumenya kizoba kigeze. Rero kumenya kahise bituma igihugu gitera imbere. Abarundi cyane cyane ngira nshimike ikintu gikomeye. Iyo utazi cyuri ntutera imbere uti gute? Uno munsi twebwe twiyumvira mu rurimi rw'igifaransa tukaca tujya kubihindura mu rurimi rw'ikirundi. Bisigura ko umuntu yatwikije igifaransa wandi tukabivuga nabi aca kubera ko bavuze ibitari byo bavuze amakosa kandi umuntu agukosora n'umuntu agusumba. Mugabo igihe twokora mu rurimi rwacu rw'ikirundi tuca tubikora mu kirundi ntawe uza kuduhagarara hejuru akora akaroro kamushatse kwerekana, hanyuma tumenye n'imico yacu tuyiteze imbere. Erega hari ibintu tutakijya kubera tutazi imico yacu, inanka, amateke, ubugari bw'uburo n'ibindi. Dusigaye tujya ibyo abazungu batuzaniye kandi ubu nibyo dukunda kandi tukarima. Naho rero utazi imico, utazi kirundi, utazi kahise udashaka gutera imbere. Ikiyago nasangiye uno munsi n'abari bantumiye ni ikiyago kijanye n'ingene Uburundi nk'Uburundi bwatunganije intwaro kuva bukitwa Uburundi mu mwaka w'1400 gushika uno munsi ingene intwaro itunganije. Aho natanguye kwerekana ubwa mbere ko intwaro ikenewe kugira ngo igihugu kibe gifise abantu bakorera abene gihugu bamenye neza ko bahari kubera batunganiriza abo barongoye batahari ngo batange raporo kuba bagenye. Ico ni cyambere. Cya kabiri nacenerekana rero ko mu Burundi hamye itunganywa ry'intwaro na cyane cyane ku ngoma
y'ubwami ingoma y'u Burundi intwaro yari ishingiye ahanini ku miryango nerekana ingene umwami ntare rushatsi cyambara ntama yatanguye mu cukuzi tumaze kuronka ari umuhanza mugabo atigeze yifuza kwigungira ko intwaro yaciye yisangira n'indi miryango ari y'abashubi abajiji abanyakarama abenengwe abanyagisaka n'abandi mwumve ko yashatse kugira intwaro ishingiye ku barundi bose icyo ni cyambere cya kabiri nerekanye ingene iyo ntwaro yagiye iragabura ibice no kuvuga intara aho intara yitirirwa umuganwa intara ikitirirwa umuntu ayitwara iyo atakihari bamukuye mu mabanga uwundi aje igaca yitirirwa uwo muntu ntanze akaroro nko mu Kayanza turi bahita igihugu cyo kwabaranyanga mu cabaranyanga imgozi bahita igihugu cyo kwa Nduwumwe hariya muza Mwaro Muramvya bahita igihugu cyo kwa Karabona n'ibindi ahavuye hagaca haza uwundi muntu iyo ni intambwe ya gatatu y'ibijyanye n'intwaro twavuye rero tubona ingene abazungu nabo bamaze kuza mu Burundi bamaze gutera Burundi Jesi nigira mvuga ngo muzo mvuga igitero cy'abarundi abazungu bamaze gutera Burundi baciye baza bashaka gushingira intwaro yabo kubijyanye amoko ariyo baciye batwita abahutu abatutsi n'abatwa umuzungu wa mbere we yaje mu Burundi ari nabanditse igitabo cya mbere ku Burundi umusenyeri aturuka mu gihugu cya Hollande yitwa Michael Johannes van der Bucht icyo gitabo cyandika yarerekanye neza abahuta baribo abatutsi baribo abatwa baribo n'abahima baribo aca avuga rero mu guheza ko abakwiye gutwara mu Burundi arabatutsi abahutu badakwiye gutwara abatwa badakwiye gutwara munyo ababirige maze kuza bacafatira kuri ivyo vyigwa baca baraba rero batutsi abaribo niho baciye batangura kuzana ivyuma byo kubapima bapima amazuru bapima imibangabanga bapima imbiga z'iminwa bapima baraba imishatsi ngene isa ndetse barapimye n'amaraso mu mwaka w'1929 barafasha amaraso yabo bisa abahutu n'amaraso yabo bisa abatutsi bajana muri kaminuza yitwa Initom icyo gihe uno munsi yitwa Université d'Anvers mugabo cyabasanga amaraso y'abahutu n'abatutsi namwe urumva rero mugabo cyavuga bati abatwara n'abatutsi abahutu cyabakura mu ntwaro n'abakenyezi bose iki kibagiye cyoco n'abatwa ikindi kintu kigira kabiri bace bahindura bace batangura kugabanya uturere abantu batwara mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 935 turabona ko hari uturere twababa igihumbi tukabona ko intara zishobora kuba zarababa 50 no kuvuga intara amakomine yababa igihumbi murumva ko byari ibintu byinshi baca bagerageza kubigabanya mugabo bigabanya bakurikije iki babigabanya baravya abatutsi bahari bazoha bakabigabanya baravya abahutu bahari bazokura hanyuma rero kuva mu mwaka w'1925 niho umwami w'umubirigi Leopold wa kabiri yashira igikumu kwibwirizwa ry'umwami ryo kwa 21 myandagaro umwaka w'1925 rivuga ko mu Burundi hari abahutu abatwa abatutsi n'abahima n'abaganwa kuva ico gihe abarundi tuca turemera ko turi ivyo ubu yo mu ndavye mubanza kundaba munyita umututsi kubera iki twabiha n'ababiriki mu ndaba munyita umuhutu cyangwa munyita umutwa twaramaze kuvyemera kandi ari byo by'amacakubiri twibagira ivyacu vyari bishingiye ku miryango kuko imiryango umuntu arayivukana mugabe ivyo by'ubwoko nta muntu avuka ari umuhutu nta muntu yavuka ari umututsi waraba umututsi itunga riguheze ko ukawa umuhutu waraba umuhutu ugize itunga ukawa umututsi mugubu twaramaze kuvyemera turavukana navyo hama rero ingendo ya kane twaciye turaba ingene intwaro igendera tunganywa bijanye n'ibihe niho twaciye dushimikira ko cyane no munsi aho uburundi inama nshinga amateka iruka gutora ibwirizwa rizotuma intara ziva kuri 18 zikaja kuri 5 amakomine ava ku 119 akaja kuri 42 amazone ava ku majana 337 akagera ku majana 499
imitumba ikava ku 2,910 ikajya ku 3,337. Aho rero naciye ngerageza kwerekana ingene babigabuye hama ncansigura n'insiguro yavyo muti insiguro ni yihe. Intara ya mbere ni Bujumbura aho mu bucukuzi maze kuronka maze kubona ko Bujumbura naho bitarahera mu ntago macukura Bujumbura bishobora kuba byavuye ku mutware yarakomeye yitwa Kajumbura yagwanije cyane umwarabu yitwa Rumariza Mohamed bin Alfan. Uwo mwarabu yari yaje aturutse mu Rumonge atera abantu aza kurondera abagurano burya abarundi baraguzwe cyane baragurishijwe cyane benshi cyane. Hanyuma uwo muntu Kajumbura aramugwanya mu myaka y'1870. Uwo muntu rero yarakomeye bikavugwa ndetse ko n'umwami Mwezi Gisabo igihe yamanuka Bujumbura ijya mbere agiye kuraba abadagi mu 1904 yashikiriwe. Ivyo rero nico bace bahita Bujumbura. Abandi nabo bambarira bati oya hari ahubwo harahana akaguriro abavuye mu mitumba hajya ya Bujumbura baza bazanye ivyo barimye babiguza n'imijumbu. Umujumbu mumenye ko ari bwa butari bwitwa cuivre niho babaciye bahita Bujumbura. Iyo intara ya mbere. Intara ya kabiri ni intara ya Burunga. Burunga aho twabonye ko Burunga yari umuntu yavyaye Ntwero nawe akaba yavyaye Jabwe na Soro. Jabwe na Soro nabo akaba ari abavyeyi b'umwami wa mbere w'u Burundi ntare rushatsi cyambara ntama. Akaba ari cyo gituma rero baci bahitirira Burunga. Burunga rero mushatse kuhamenya iyo bavuze ngo mu Burundi bwa Nyaburunga no kuvuga bwa Burundi burimwo igice ca Kayanza, igice ca Muramvya, igice ca Gitega n'igice gitoya ca Mugamba aho bita muri Mugamba nkiko. Niyo ubwo Burundi bwa Nyaburunga mugabo ikicaro cyaho kiba cyari hajya Igishubi aho bita mu Ryansoro. Ryansoro mwumve ko ari wa wundi se wa ntare rushatsi cyambara ntama. Arona nshashika kuri Butanyerera ariyo izo bifise umugwa mukuru Ingozi. Twabonye ko abaye iryo zina ryavuye aho hariya muri commune Muhanga uwatwara Burundi yitwa Yohani Haruwa yarungitseyo gwa gasore kugira ngo amwigize inyuma ntazohave agwanira kuhabuzi ntayo kwikukira. Hanyuma yongera muteranye n'undi mwami bataca umuganwa batacana waka baranyanka Petero yarasanzwe abangaha nyene mu Kayanza. Iyindi ntara ni yihe? Iyindi ntara ni Cankuzo. Twabonye ko Nkuzo yari umugabo w'umutware yagwanije cyane ababwibwi nabo barabasoda b'umwami Caka hariya muri Afrika y'Epfo aho batewe bagaterwa n'abitwa ababuru bari abaporoti bo muri Hollande bari birukanywe n'abakatolika muri mwe vyita les croisades novuga nti ingwano nyeranda. Bahungiye hari rero baca birukana abasoda bacaka baraza bashika mu Burundi. Abarundi kubera bavuga ikirundi bavuga ikimi batumva gacavuga ngo nababwibwi niho rero uwo Nkuzo yabanesha ariho bace bitira hajya hana habaneshereje kumana za Murore. Aho nico gituma umunsi bace bahita Ibuhumuza. Uwo Nkuzo umuntu wese yamuhungira ko yavuga ati humura naco kibaye. Ubu rero iyo nta bace bayita Buhumuza. Mbega basigaye intari Gitega nerekanye ko kuva ntare rushatsi cyambara ntama yavuze ko umugwa mukuru w'ingoma y'u Burundi izoba Gitega. Abadagi nabo bamaze gushika bararondera Gitega hiri baraja hariya mu za Gatabo baraja hariya mu Gasunu muri zone commune Giheta muri zone Kiriba baraja hariya Nyarusange ahitwe Bweyerezi baza kugaruka baja hajya Igitega rero ni kajya gasozi kariko ijya soko. Niho rero abadagi kuva mu mwaka w'1908 bacavuga bati ubu niwo mugwa mukuru w'u Burundi. Kubera iki bawuhashize kugira ngo bashobore gucungera umwami neza ntazosubire kubatoroka. Iyo ni intambwe yariko ishiri ya nyuma. Twaciye turaba rero ingene izo ntara zizogira akamaro kanini abene gihugu n'u Burundi. Ugabanije intara zikava kuri 18 zikaja kuri 5 no kuvuga ubugabanije amafaranga yarashesagurika. Ndabereka karorero hari abantu abakozi bakomakomeye b'igihugu 200 bakorera mu ntara
uhereye kuri Buramatari gushika kuri abo bandi bahanuzi nukuvuga ko abo bantu 200 ku ntara 13 ukuyeko baca abantu 260 ugabanije batazosubira kuhembwa amafaranga y'igihugu kubera ari ntara zingahe gusa mugabo ayo mafaranga azoca afasha igihugu. Icyo ni cyambere. Hama intara izo kwitunganya ku buryo ishobora kwegeranya ubutunzi kubera mwumva ayo mafaranga yahora agenda ishobora gutunganiza abanyagihugu. Icya kabiri nuko amakomune nayo zocaba maniniya ashoboye kwegeranya ubutunzi ashoboye no gukorera imigambi ituma abarundi bashobora gutera imbere neza. Ikindi cya gatatu nuko umukuru w'igihugu ari babagena bizomworohera gukoranya inama Buramatari batanu ni nkuko muba muri ngaha turi batanu biyorosha kuganira bakabaza ibibazo bakumva ingene bazotwara hanyuma bikora n'ingene azokurikirana shiko nuko byo yovuga ati ingira ntangura isekeza yo gutembera mu ntara 18 atembeye mu ntara 18 azobigira mu nusu y'ukwezi hafu kwezi mu ntara zitanu azobigira kw'indongozi tuvuga yuko ibije kwitangira umwene gihugu nk'indongozi yiba utwabene gihugu bari bifitiye mwumva yo bamarira iki ntaca bamaze. Turahiriwe rero ko twinjiye muri demokrasi ntizisubira inyuma kuko ubu harageze rero ko umwene gihugu aronka ijambo akavuga nawe. Ndanezerwa cyane ubu abene gihugu barashikira bakambwira iryo bagona hajya naho mutambona mu maso iyo mutumye birashikira. Ubu hariho indongozi zitarahindura ingendo zigenda n'ubundi zigenda zigaye nk'ikizinu zigara ku bene gihugu. Izo ndongozi niziteshwe zite. Hariho abagara ku bene gihugu bagacavuga ngo ntuvuga. Ikintu twiyamirije cyambere ni za ntwaro za ryogora duhure. Ubu dushaka umwene gihugu avuga akamubakiye ngaho tugeze. Hariho indongozi rero zigenda zikagara ku bene gihugu akavuga ngo niba bivuga ndakwereka. Naganda babwira ubu bene gihugu muravuga turabinge nabereka kuko ntanduta. Erega ubu nta mukura buramukuru we musitadera akakuryaryanya urarondera Buramatari niyanka gukwakira uracunyandikira kagakete kazonshikira nzoza. Ubu uzobaka igiturire cyawe uzobagambararira indongozi muramubwira muti turaza aho turega uti musitane naho wase kunyakira ngo nkubwira kari ku mutima uti urase kunyakira nzogenda kuri hejuru yawe. Ntimusubire gutinya zijya ndongozi zakira ziwe zava kuryogora duhure zaraciwe mu Burundi. Ubu hari inzego mwitoreye uzokurikira imigenzo ya kera azobagiye. Ndasavye rindongozi murumva ko niko ndabibwira bene gihugu none si twebwe twazaye demokrasi ni hijambo mwene gihugu nibungabunga itunga rusangi niyo demokrasi kuko ni ivya bene gihugu. Munsigura demokrasi barabizi ni intwaro y'abene gihugu itwarira bene gihugu ku neza y'abene gihugu. Umuntu rero w'indongozi atazi yuko ariko akorera bene gihugu uwo siwe. Umucamanza atazi ko ariko acimanza ku izina ry'abene gihugu uwo si umucamanza. Dutegereza kuvyumva uko. Murenganijwe ubu murafise uburenganzira bwo kuja kwitwara hejuru. Bimwe vyakubita niko ndeha ntibikiriho. Kera umuntu yararenganywa ngo nta kundi. Ereka ubu naje ndakurenganije ndafise Imana nanje iri hejuru yanje. None sinarahi imbere y'Imana. Ndenganije abene gihugu buje ndabizi ko naje fise uca akubita kanyundo hejuru. Ari hejuru yanje Imana mushobora vyose. None rero nagira ndabwire ntiture kuri ciza twafashe. Ubu tumenye kubungabunga iyo demokrasi mu kubungabunga itunga rusange ku neza abarundi bose. Nico gituma ibi mwasavye vyose nta na kimwe kidashoboka. Ndababwiye turi kumwe twese nta na kimwe kidashoboka.
ubu dutangure dukanure dukamishe ibyiza tumaze kuronka dufise umutaho ukwiye murabe ko vyose ari na kimwe tuzobura. Nagira ndababwire turi kumwe twese birashoboka. Iri barabara mwasavye riva mu kigega cy'igihugu, none tugwijeje umwimbo tugashora ku isoko tugataga amatagisi ntibayibe, none ayo mahera tuzoca tuyakoresha iki? Niyo azoca yubaka ibarabara? Ndababwire ugira ngo umufuko nafise amahera ngenda nayo kubaka amabarabara. Ico nafashe ko umugambi nuko amahera yose mutanga mu matagisi n'amakori nta uzoyanjyana, tuzoyubakisha amabarabara yanyu. Nababwiye ko hariho indongozi mbi. Duheruka kugira ikintu cagahinyuza turaba ingene amakomine abungabunga itunga rya komine n'akamaramaza. Gusanga bene gihugu batanga amakori akariribwa iyo nyene ntiyigira ashika mu kigega ca komine. Aha nagira mbere ngabishe babura amatari na bamusitanteri. Kuva ubu tukazoza guhinyuza tugasanga turosa amahera menshi kurushaho mwahora muronka, uwo musitanteri azaca atanga imihoho atawirwa aramwirukana. Azaca atanga imihoho kubera iki turinda kuva i Bujumbura tuje guhinyuza? So yarari tubandane tumuhemba ariko aranyonora itunga ry'igihugu. Musitanteri kanura, babura amatari duheruka kubaha abahanuzi bajejwe iterambere. Muhanuzi ujejwe iterambere tuzoza kuraba mu ikomine tugasanga amahera ciyaboneka kuko tuje utabivuze, uzumenye yuko ari we uzofatwa kuko ntiwatubereye ijisho. Buramatari ni ijisho ry'umukuru w'igihugu. Umuhanuzi wa buramatari muca mwumva ko ari ijisho rya buramatari, amuhubishije buramatari ntazobibona. None rero abajejwe iterambere mu ntara bajya bahanuzi bajejwe iterambere baje mu makomine yose, niba batazi gutoza amakori n'amatagisi tuzoza tubereka ingene bigenda, mugazo baza kuvamwo tuza n'abandi babishoboye. N'akamaramaza kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mu ndwi hagatozwa imiliyoni 30 mu ndwi, akosa akamaramaza. Izo 25 zagiye nimwiyumvira iyo komine mu ndwi irose imiliyoni 30 mu ndwi, mwumva mu mwaka haba hakozwe iki mw'ikomine? None uyo goma ari musitanteri. Aha rero ndabagabishije basitanteri bimenye ubu nibabenye naribo baja gupima bigeragereza, kuko tukazorunga ubushikiragaje bw'intwaro hagati bukazorungika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka, ni musitanteri bayahora yiba. None twavuga ko ari inde? Ko musitanteri akazoya arabibonye, tuzovuga ko ari inde yahora yiba? Murumva abantu bavuye mu bushikiragaje bw'intwaro hagati baje, none mugomba gutoza abatagisa z'abadanya ahembwa, acataha bakamusubirira bashoboye kuyatoza. Nagira ndababwire ubu mwese murereke itunga ryanyu, muze murabashengeza. Ubu nta kindi, indongozi nizihindura ingendo. Nimwe aba muzi yuko ari za ntwaro za kera, amase ya kera ntagiho mu rutaro. Ubu tuzoza turaza twirabira, uwo tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi. Biramaramaje. Twasanze mu gihugu cyose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka. Nimwiyumvira imiliyaridi 40 zubatse ahantu hangana gute? Ryabarabara ntiryabonetse. Mwagyumvise ryabarabara rija mu mifuko y'abantu. Nico tuba tuvuga yuko uzosubira kunyondora itunga ry'igihugu, uzorya igiturire duca tumufuta neza kazosubira kuronka akazi muri leta. Leta ibandanye imuhemba ari umunyoni. Imuhembe bariko bibi vya bene gihugu. Abagumya banga ni mube koko ibi muri mu Burundi bwose, mumurikira abarundi bose n'abatakanura bakanure, nivyo bitegerezwa. Umugumya banga hari hace hamota umugumya banga. Nitwumva abantu bagenda barunguriwe ku mutima ahantu hari umugumya banga. Umugumya banga nabe uwuhumuriza igihugu.
mu bakarorero bavuze uburimyi bagasanga abagumyabanga nibo baje imbere, bavuze ibikorwa rusangi abagumyabanga nibo baje imbere. None abandi bazareka gukurikira gute ko bazosanga ari nyakamwe? Muribuka dutangura kugira amakoperative ku mitumba, hariho ibinebwe vyase kujamwo ngo nivyo abagumyabanga, ngo nivyo abagumyabanga. Murabona ico biriko birazana? Ubu ninde yo kwanga kuja muri koperative? Ubu ntibabonye ko hari yagahiye? Mugabo abagumyabanga aje imbere. Tuvuze tuti duteranya amatongo kugira ngo tugire umurima munini woroshe ingere tuwutunganya, abagumyabanga aje imbere. Mu bakarorero ahari umugumyabanga hose habe akarorero, ku mutumba mu gacimbiri kuri nyumba 10 ahari umugumyabanga hise, kugira abandi badufatire kwa karorero. None ko badufatire kwa karorero mu gukunda igihugu, abagumyabanga sibo bemeye kucigura. None abandi bacafata bakarorero abo no munsi twese turakunda igihugu, turakundana kubera uwo mutima. None rero mu bakarorero umugumyabanga aje imbere mu bikogwa. Indongozi ndabasabe, hariho abantu nasanze ariko baridoga ngo hakuja gusaba ijambo umugumyabanga ngo worisaba ngo uwo mu wundi mugambwe gutavuga rumwe na CNDD-FDD. Ivyo nivyo gayemwe ndongozi mwe mwicaye neza ngaho, ngo hakuja gusaba ijambo ahatwagwa n'umugumyabanga ngo woja gusaba ijambo adatwagwa n'umugumyabanga. Nta soni twumvaga yemwe, ngo abacumura bwa mbere n'abagumyabanga, ngo nibo batakira abantu, ngo nibo ngo bagira iturire. Sinsubire kuvyumva ivyo. Umugumyabanga tuzobona ari muri ivyo niwe azotagura guhanwa imbere ya bose. Nakamaramaza mwebwe iwanyu iyo umwana acitse igisuma muhiri wanyu, abavukanye bose ntibacamaramara, bumva umenga nibo botagura kumuha amakofu bwa mbere kuko nibara mu muryango riba riguye. Muri CNDD-FDD rero umugumyabanga agigiturire nibara riba riguye muri CNDD-FDD. Nico gituma abagumyabanga twese twofuma tumuhurira ko twese twavuga tuturi gicibwa we turaguciye. Nagira nsaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe tanguza kampanye umugumyabanga tuzofata ari igiturire tumusezerera mu mugambwe hakiri kare izuba ryaka, utanguze iryo sekeza ugirisha inama abagumyabanga bose b'indongozi uwo tuzofata ari igiturire mu mugambwe bice tuvuga tuti we uri gicibwa kuvutura guciye bose babimenye ko yaciwe ko yari igiturire. Uwo tuzosanga ariko aronona itunga ry'igihugu tumuce mu mugambwe. Abagumyabanga dutegerezwa kuba karorero.